Ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro bya HTV nongera ndabaye kandi nikaze mu kiganiro Cingo n'imiryango. Ikiganiro Cingo n'imiryango ni ikiganiro aho turabira hamwe iby'umwami Yesu akora canke ariko arakora mu buzima bw'abantu bubakanye, mu buzima bw'ingo, mu buzima bw'imiryango. Aho tuza turayaga ku matema atandukanye. Uno munsi tukaba twahisemwe kuyaga ku bijanye no kubabarirana hagati y'abubakanye. Mbega birakenewe? Mbega bikorwa ryari, bikorwa nabande, hariho ibyo kubabarira n'ivyo atari byo kubabarira, ibinini canke bitoyi. Ivyo navyo turafise umutumira adasanzwe ni waza kuduha umuco aza kutuyagira kuri iryo jambo bivuga ngo kubabarira. Turabaha ikaze Madame Belize Kwizera. Ndabaramukije. Muranyihanganira ijwi ryabaye kuntu. Ariko byose bikoraniriza hamwe nanone kutugira neza. Amen. Murakomeye? Yego, ndashima umwami Yesu. Namwe ni sawa? Ni sawa, tumeze neza. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro. Tubashimira ko namwitavye ubutumire bwacu. Murakoze kuntumira. Yego, sinzi turahera. Duhera kuri mbega kubabarira niki? Reka mpere kwivuga. Nitwa Belize Kwizera. Hama ndubatse. Nkaba ndumushumba. Nkafise abana batatu nkaba nkunda Yesu. Duhereye rero ngo mbega kubabarira niki? Kubabarira ni igikorwa umuntu akora atari uko hari igihe kenshi twihenda tukibaza ngo kubabarira ngo babarira ngo kubera ngo umuntu yagusavye imbabazi ubabarira kubera umuntu abereye ko babarirwa. Ariko turavye ico Bibiliya ishushanya no kubabarira ni igikorwa umuntu akora kidafatiye kunyifato y'uwundi. Ni igikorwa ni nko gukurako iyo babariye umuntu ni nko gukurako iceye ku muntu, no guharira umuntu, ni nko guheba umwenda. Naravye mu Congereza ngo bakavyita ngo it's abdicating a debt. Bise ni nko guhebera umwenda umuntu byari bifati no guheba. Abdicating no guheba pouvoir warufise kubera ikintu ubuti iki kintu ndagihevye. Umva ntibihuriye n'ukungena umuntu aba yigenjeje. So nibaza turavye kubabarira ahantu hambere twobirabira kandi tukabitahura gose kuba kumwami Yesu Kristo. Yababariye abantu atakigongo bamusavye. Ngo arabaraba bakora avuga ngo nabambwe. Ngo aravuga ngo data baharire kuko nibazi ico bakora. Bega harwari yamusavye ikigongo. Ntawe yakimusavye. As a matter of fact no muri bo hari igihe udasaba ikigongo muri bo hakabaho kwihana. Muri bo nta kwihana kwari kurimo. Cyangwa kuronka amahoro. Bariko barazibura bariko baracumura. Aho nyene bakiko baracumura avuga ngo data baharire kuko nibazi ico bakora. Cyane birakomeye. Twashaka kuvuga ijambo janye no kubabarira rero iryo jambo nyene janye no kubabarira tudufatiye akare kuri Yesu Kristo kubabarira hagati y'abubakanye. Abubakanye mbega n'abantu iyo tuvuze kugira mariage kubana n'umuntu nk'umugabo n'umugore biba biri tout blanc, biba bitesa gusa cyane byo kubabarira na birabamo muri mariage. Iyo abantu bagiye kugira mariage reka duhere no muri preparatifs za mariage. Aho no muhera kubabarirana. Umwe yashaka abantu 100 undi yashaka 50. Umwe yashaka mariage iri discret undi yashaka iri ku musozi abantu bose babimenye. Umwe uravyumva. So aho hakabaho guheberanira ariko imbere yo guheberanira hakabaho gushavuriranira. Ege tuvuze kubabarira so uvuga ngo umuntu yakoze nécessairement icaha. Hari gihe genda nsaba ikigongo atari uko nakoze icaha mugabo kubera amaranga mutima yawe yakozweko ukababara. Nkavuga nti ndagusavye ikigongwe nta caha nakoze ariko wababaye kora wavyegereje umutima. Je nakubwiye yuko nakunda abantu benshi mu rubanza. Wowe nawe kubera
kumbura ukuntu wakuze, reka dufate akarorero, wakuze uri Nyakamwe ukavuga uti no jewe ndakunda abantu, sinigeze ndonka abantu, ndashaka abantu. So kubera nakubwiye jewe ntisinshaka abantu ni menshi ndabakunda sindabashaka, wowe kuri wowe ukumva urakomeretse. Akuye umuntu tujanye adakunda abantu, nagakoko sindagakoko, ariko je ndiko mparura uburyo we nawe uri ko harura kunezerwa k'umunsi umwe, so wababaye. Uravyumva mbe nagucumuye ko oya, mugabo natanze icyumviro canje gihura n'amarangamutima yawe ahungabanye gato, urakomereka. Ndagusaba ikigongwe. So abantu baba niyo tuvuga ngo mbega kubabarirana mu rugo ca tugenda kurondera muri bya bindi binini, ubusambanyi, gusesagura amatunga, gukubitana, bya bindi binini. Ako bya binini uzoza kubibabarira utabanje kubabarira yuko umuntu yafyonze korogata akayifyondera hagati uri yo kwihera uri kwihera hasi. Siki kibazo biri yihera hagati ifyondere munsi duge, kandi menga naco bitwaye, umenga naco mvije na ifyonde hagati naco bitwaye, ariko kubera ukunda ibintu bipanze gose none kunda ifyonde hagati ntuzoyikura hasi ugasuruka yituza. C'est banal. Une fois, deux fois, trois fois, c'est énervant. Birashavuza. Utuntu duto rero iyo bana n'umuntu, namambwira abantu ni ugiye mu rugo imbere yuko utekera impuzu, tekera ikigongwe. Kuko uzogikenera. Tekera ikigongwe, ico uzosaba nico uzotanga. Witege umutima, si urugo gusa. Nutangura ahantu akazi, niwagenda ku ishuri, niwavyuka mu gitondo ugiye kurira bus, uko urashira ibintu musakoshi, shiramo ikigongwe, kuko uraza kugikenera. Kibicu utanga kibicu uhabwa, uraza kugikenera. So ikigongwe ntidushaka kubaho. Utinye ikintu muri Matayo, Paulo yarabaje Yesu, Petero yarabaje Yesu, pardon, mbega ngo twabarira kangahe. Yesu ati mukama w'ikigo, Petero amubwira ngo twabarira incuro 7. Yesu ati oya navyo ratora nka neza, incuro 70 incuro 7, 490 fois, majana 490 ku munsi. Ewe umuntu nawe mukarakabije. Ashari umuntu agitanga ico kigongwe 499 fois par jour. Imva ikigongwe amajana 490 ku munsi. Ku muntu umwe. Ku muntu umwe encore. Ku muntu umwe. Ivete ndamubabarire ibice, ndamubabarire incuro amajana 490 ku munsi. Ive wandenge akarimbi. Ako Yesu niko avuga. Ubundi sire no kubaza ngo hari umuntu aragucumura ko incuro 100 ku munsi umwe. Nta urabona. N'umubi. Ariko Yesu aratubwira ngo amajana 490. Ngaho rero umugabo n'umugore, abantu baguma bari kumwe, wa muntu naho mutamuri kumwe agushavuza. Ego cyane. Ubu wicaye ngaha yashaka bari aragushavuza kandi utegezwa kumubabarira cyane. Okay, tuvuge ngo rero mwatangwe muvuga ngo umuntu ntababarira gusikora musabye imbabazi, anababarira kubera yagize iyo conscience ko ashobora wo muntu kuba yamutsitaje. Bega ibyo bintu mu rugo biroroshe. Urumva buriya iyo tuko turavuga ngo tubabarire kandi Yesu akanatubwira ngo tubabarire, umva turavyigisha, turavuga tubabarire ukumva umenga nakantu gasanzwe. Biroroshe ko ndakubabarira ko wacerewe kuza kuntora. Biroroshe ko ndakubabarira ko wasuye gufyonda ya korogati hagati. Entre tatubwira no gufyonda korogati hagati. Ega ntivyoroshe. Kubera ko cindashaka kumva umenga nakosa nahoze. Urumva erega niho kubana n'abandi bigorera. C'est pas que wowe utumva, suko wowe utumva ko wakoze ikosa, kwico kintu wakoze kitababaje uwundi. Aha rero niho iyo turiko turagira za counseling z'abantu bubaza umuntu avuga ngo none ngo ikosa ririhe. No, suko uvuga ko hategerezwa kuba hari ikosa nécessairement kugira ico kintu kiba atari ciza.
uravyumva mugabo nimba ico kintu ari gitsitaza ku wundi bigutwaye iki gukiheba ubwo ni urukundo vy'ukuri bigutwaye iki none gufyondera hagati no guhera hariya hasi puisque abandi bantu n'ubundi abandi bantu bose bahera hasi bigutwaye iki guhera hasi nka nshuti y'umusaraba itoze guhera hasi nawe we biriko birababaza ko mataca hakirimo bigutwaye iki kumwihanganira umwanya ariko aritoza gutora gufyondera hagati en fait naho nyene bihezida si kuvuga ngo akona karero ka Colgate urashaka kuba ari ikindi kintu usanga gitsitaza umuntu mwubakanye mugabo uvuga uti none iki kintu ngamano wamenga nta nico gitwaye wiki gutsitaza bigenze gute hari umuntu nzi yacabwira umugore we ngo wa muri kuratsitara kuva mu gitondo uratsitara ugadagara mu ijoro cy'ukatsitara donc ni kuvuga ngo oyo nuvumenga Belize twaje tuvuga ngo twiga umuntu tumenye duti uyu muntu ibintu ngo ndabikore biramutsitaza kandi ndakwiye kubiheba umuntu uramwiga gute rya jambo naryo ritubwira ngo mbega ninda z'umutima w'umuntu mu migani ngo ko wuzuye ikibi donc nta kintu urakora wowe ukitangaza ukavuga ati gute nkoze iki kintu jeje nyene Belize nditangaje ko nkoze iki ndagikoreye iki vraiment uravyumva none nkiri jambo ndarivuga iki none nkibi ndabikoreye iki uwo ni jewe nditangaje jenyine kuva mvuka mbana na jewe none nzoza kumenya gute mu buryo busagutse niho rero isi iduhendera ngo ubane ngo numu amseur wawe sinzi soulmate wawe ngo bane ngo n'umuntu ngo mumeze kimwe jana manavuze nti no bana na Belize iyo aba Claude yarameze nka Belize vyari ko vyaraheze kera baragera ko jarago byo nibyo kuko turuzuzanya ikintu mwana ntivyuzuzanya plus na plus ntivyuzuzanya ntushaka kumenya umuntu mu buryo uvuga ngo uyu umenya ibimaze kuguhishurirwa ibyo utarahishurirwa ntavyutsi gushika uzobihishurirwe so ntushaka kumenya umuntu mu buryo uvuga ngo mugabo ivyo bike bimaze kuguhishurirwa bikorereko hari igihe abantu tuvuga ngo ntubabarira none ko ikiwe nawe ugumushaka kubabarirwa kwe kutogerageza ayo makosa ivyo bintu bigutuma ukenera kuguma wabarirwa utoga umubikora donc agerageze kudakora ibintu bituma guma babarirwa ega tuza kuri Kristo twanduye maka tukinjira mu rugendo rwa transformation imbabazi ziwe ziba zishasha buri munsi twarahariwe none mbega bisigura ko tuguma mu caha canke bisigura ko muri iyo transformation twiyambura ivya kera vyari bibi imbabazi z'Imana zirahari muga ntizihari kugira ducumure zihari kugira aho tunaniriwe zidufuke zitubabarire ntushaka kuvuga ngo ntababarira okay mbega wowe uri korakora uri gukora iki kugira ntugo umucumura uravyumva mbega ko kubizi yuko ufise ikibazo wa mu papa we cyo gushwana cyo kuguma ukara okay abana bazokwamagira amakosa bazotamajuwe hanze nta bana tuzoyegeranya mugabo bizoshika aba mwe mugira n'ababafasha mu mazu uwo muntu akora mu nzu azotaha bwije bizoshika none ni ngombwa ga mu papa we kugira uko mushwana erega ugushwana sibyo bigaragaza ubugabo bwawe uno musi urashwanye urasabye ikigongwe ejo urashwanye urasabye ikigongwe iyo urashwanye urasabye ikigongwe come on reka kamemere tu bite ko turiko tuvuga abakirisu ko turi abakirisu kubera iki mbega suko ubonye ikintu kibi ko tudwa tuvyambalize utegezwa gushwana utegezwa kubisha amajambo akomeye abantu bo ngaha sinzi ngene mumeze kubera ikirembo mwasuye kuri seka cy'uguru papa iguma yidudura kwikirembo mwasuye kuri seka cy'uguru byo batwarike ko ejo nene babwiye byo batwarike kuryugara na wa muntu bibwiye ari kanga
nawe ntukeneye gusaba ikigongwe kandi ukagira ukabaho mu mahoro. Ikigongwe ni ciza turagisaba, duhindure haba kutaguma usaba ikigongwe. Bimeze gute rero kuri baba nabo batazi no gusaba papa? Aho rero biragoye ko uvuga ngo uri umukirisu utazi gusaba ikigongwe. Isengesho Yesu yadusigiye ngo tubabarire. Yesu yatwigishije gusaba imbabazi, tubabarire nkuko tubabarira abatugiriye nabi. Akora nako turakibagira agaparti k'iruhande, ako k'iruhande turakikawusha kuri mesure ubabarirako nawe abari ubabarirako. Tubabarire nkuko natwe tubabarira abatugirira nabi. Ubu mukirisu gute? Kuko iyo tuvuga ngo ubukirisu tuba tuvuga ijambo ubukirisu risigura ngo uwushira ikirenge mu ca Kristo, umudisiple wa Yesu. Abo nibo bita ngo n'abakirisu. Aba nuvuga ngo ego kubikiremwa gishasha ni kimwe, kuba umukirisu ni kindi, odo bivukana. Waratuye warakiye Yesu nk'umwami n'umukirisu, nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ego wabaye umukirisu. Rero utanguye urugendo, uravutse. Nta muntu avuka ngo baca bagomeza ngaho oye ngo nuko nyene ngo aravutse akeneye kugaburirwa, akeneye gukura, akeneye kurabona. So umukirisu utazi gusaba ikigongwe, mwene data, ubwa mbere na mbere yo ni orgueil. Orgueil n'ubwibone. Ubwo n'ubwibone. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo l'Éternel résiste les orgueils. Tuvuze ko ari ubwibone, tuba dushaka kuvuga ko umuntu adashaka gusaba ikigongwe ari wa muntu ababona ati nta kosa nakoze, ndakuruta. Donc nama aspect menshi ashaka gutuma umuntu yumva atosaba ikigongwe. Ubwa mbere ko yeke ndamusaba ikigongwe, no vuga ngo numva ndi muri position hejuru kuri we. Uravyumva? Naho wobura umuntu w'igihangange gikomeye cyane gose. Ugashika ku kazi wakoze ikosa bagiye kukwirukana urasaba ikigongwe. Uravyumva? Kuko ni wakwirukana za facture nuza kuzibwira ngo ndi gihangange. Uravyumva? Wa mugore w'abana canke wa mugabo vya bintu byose ubazwa nuza kubwira ngo ndi gihangange, therefore nta kigongwe saba. So urakena gusaba ikigongwe. Wagera ahantu hakomeye bagufunze bagutwaye urasaba ikigongwe. Bagufatira ko inkoho urataka ngirira imbabazi. Okay. Nukuvuga ngo rero mu kudasaba imbabazi harimo ubwo bwishime, ubwo uko uracumva. Hari ubundi bwoko bwo gusaba imbabazi atari ugusaba imbabazi, nagukubisa ariko nukubera ukuntu wari kurigenza. Ngacenda gusaba imbabazi. Oya. Nje ndikunda gusaba imbabazi, ahandi ndikunda gusaba imbabazi. Aho wasabye imbabazi. Magira wamenyesheje ikosa nakoze. Oya. Pardon kuba nagukubisa. Mugana gukubisa kwere kungena wari kurigenza. Nje imbabazi na. Bon, nta jambo pardon umvisemo. Pardon ni mugana umenya kwisi imbabazi. Justement urumva. Donc uwo muntu ku ruhande ko avuga ngo none sinasabye imbabazi. None ntiwasabye imbabazi kuko ahubwo wasiguriye comportement yawe par rapport, donc wasiguriye comportement yanje yatumye nkubita. Voilà. Muncha makumbwiye ngo iya butari mubi ntitwari kugeraha. Yo si pardon. Aho nta utandukanye nuko iyo pardon ireke. Imbabazi rezi imbabazi ryari. Imbabazi ubundi mbere yuko imbabazi zisohoka mu kanwa zibanza kuva mu mutima. Ko biratubwira ngo de l'abondance du cœur la bouche parle. Ngo ibidudu biriza mu mutima nivyo bisohoka mu kanwa. Nukuvuga ngo imbabazi zisohotse mu kanwa zitadudubirije mu mutima, izo si imbabazi. Ariko ubundi muri wewe ugomba gufata hagati cyane y'ababanyi yabubakanye, banza ugire conscience yico wakoze. Hamugisabira ikigongwe.
izo niyo ni pardon iri parfait yuzuye imeze neza cyane. Ariko none umuntu adasaba ikigongwe na gato canke asaba ikigongwe kugira hari nabihuta gusaba ikigongwe kugira gusa tubifuke tubirengane ejo ndasubiramo vya bindi sisi ikigongwe umva vraiment fermé demain ndasubiramo vya bindi nyene ico siki nabo urumva no gusaba ikigongwe. Alors uba muri iyo kategori badasaba ikigongwe canke uba muri kategori yabo basaba ikigongwe kugira amakosa yaba be justifier canke yibagirane, fukama saba Imana umutima umenaguritse, umutima uciye bugufi, umutima utikunda nta ndavuga karorero abagabo bakubita abagore, nta mugabo numwe yifuza yuko umukobwa wiwe yokubitwa. Gavyumva nta numwe yifuza ko nyina yokubitwa, nta mugore numwe reka dufate w'umunyamahane mu rugo bariho b'abanyamahane gose yo kwifuza ko umuhungu we yorongora umugore w'umunyamahane, canke yo kwifuza ko musaza we agira umugore w'umunyamahane, canke yo kwifuza ko se arongora umugore w'umunyamahane. None utavyifuza kwereka umeze gutyo, saba Imana ya Mana yishura amasengesho, wifatisha rya jambo ngo dushobozwa byose na Kristo ari muri twebwe. Sinshoboye gusaba ikigongwe canke sinshoboye kubabarira. Hari igihe umuntu agukorera ikintu kikakuremera, kikaremera pe mu mutima muri wewe en ton âme conscience ukumva ati iki kukibabara ntivyoroshe. Hari gice muri jewe nuvumenga capfuye, ariko nk'umukiristo utera intambwe uvuga ati Mana ndababariye, umutima wanje urifuza kubabarira ariko umutima wanje ntushoboye kubabarira, ndababariye nshoboza kubabarira by'ukuri ndababariye n'akantu, ariko ngaha biracariyo hashariyo n'ivyiyumviro bidakiranutse gose kuko ndashavuye aha mu mutima harashaka ko harava, ariko mfasha. Nigeze kuba ndiko ndagirira counseling umumama umwe yarafise relation igwaye n'umwana, hama ndamwana ariko iki kigongwe ushaka ko umwana wakugirira n'umwana wawe nashaka kuzokigirira utabanje kukigirira se. Umuvyeyi aramwe ati yewe wo tumumboha ati pastor tawo ntujere katubireke ntako nenda guhaye ndagoye solution ngene kibazo tkifa. Umva wumve ngo umuntu yarakomeretse ahantu mu bwina tugasokurya tubabare ngo kora tutwabara abandi, wowe ushaka kubabarikwa ako ntushaka kubabarira. Nta muntu adashaka kubabarikwa, n'umubi arashaka kubabarikwa. Umumama tugenda muri process yo gusenga kugira ngo azotebe, vyaratevye araza arambwira ngo cake ndagikora. Effectivement arakikoze, ibindi byose biripanga. Kubabarira vyaka satani ubushobozi bwo kuguma kwibutsa anagucira n'urubanza. Osino tutarababarira hari kibanza wamwemereye ko mubanamo kugira abandanya kikubabazamo mwake ubwo bubasha. Futa Imana ntavyo nshoboye, ariko ijambo ryawe rirambwira ngo nshobozwa byose. Ngaho rero Yesu nshoboza ikije ntashoboye. Pawulo avuga ngo aho mfitiye intege nke aho niho ukomerera, aha ndahafise intege nke, igifyondi ico gihute ndagifise ko intege nke. Uwo mupapa yarampemukiye, uyu mumama yarampemukiye kandi narababaye, ariko Mana iki gihute ndakiguhaye kimene, ndemeye gukira kimene. Sinigeze mbona papa asaba ikigongwe mama, Mana ndabiguhaye jewe nshoboza asaba ikigongwe. Sinigeze mbona mama asaba ikigongwe papa asaba ikigongwe mama, mama asaba ikigongwe papa, ndabiguhaye winshoboza. Nyigisha erega turiga, ushaka kuba utigeze gukundwa
no one can expect ntawe ukwiteze ko gukunda mugabo hamwe na Kristo azokwigisha gukunda ntiwigeze ubona abavyeyi basabana ikigongo wabonye batabagurana wowe uzomenya gute ko gusaba ikigongo bifise agaciro ariko muri Kristo turiga akakwigisha ntiwigeze uba ahantu bakubwira ngo kubabarira biranakubohora nawe wenyine ubwawe niyo nashaka gushika nizinkomede zo kubabarira urabohoka wowe ubwawe ibaze umwanya ugishavuriye umuntu umwanya ucikoreye iryo kosa uravyikoreye ngaha urikoreye belle-mère wawe ngaha urikoreye papa ngaha urikoreye uwo muvukana ngaha urikoreye ibaze umuntu akugira ko pouvoir ku buryo naho utari uramwimvira ukabona izina ryiwe ukabona ahantu yicara nubona ubonye izina uravyumva uri muri group WhatsApp bavuze ngo Sœur Violette nanana umutima bavuze abagabo ntibanavuze n'umugabo wawe bavuze abagabo umutima uravyimvye urumva ubwo bubasha wahico kintu wafashe amahoro yawe urabwira Satani ngo akira ndayaguhaye urafata umunezero awutekera ubwira Satani ngo akira ndawuguhaye je te fais maître contrôleur umunezero wanje w'amahoro yanje witiro ryanje uravyumva alors za ulcère za stop zivahe agahinda ukubabara ukamana umutwe udahera warafashe za paracetamol warafashe za ibuprofen warafashe numva ugezaho bo gutera morphine kubera umutwe tutazicuvako mugabo urazicuvako uwundi muntu nawe reka arasirikira muri ville wowe ukibaza igituma uwo muntu inkubita mukubita ukibaza igituma gitwenga aratwenga nyene kubera ko ntango yanafise uravyumva Satani atubeshera ngo kubabarira c'est être faible ngo no mabara ngo yongaya ntaco ibandanye genda niyo tumeur muri wewe agahinda ni tumeur mu buryo bw'amarangamutima genda niyo tumeur niyakuruhisha mwene data uzoze kwa Yesu mubwire ngo akira kutabara biragwaza ni gute umuntu ashobora kubabarira ibintu binini sinumva twatuntu dutoyi wigutiki nawe nibwo kimusitaza ndagihevye ukiga kumubabarira mu kintu kinini kandi atagusaba ikigongo kandi ugasanga mbega ntiyari aho babikeneye ko vya vrai mubanza kuvugana kugira ngo ushobore gusubira kumubabarira bishitse mu mutima kumwatubwira ati sinumva mu mutima bidakunda numva no mu mutwe ntavyakira mugabo kubera ijambo ry'Imana ryabinsavye je dois kandi ntiyansavye ikigongo mugabo nije nja gutera première pas ni gute bigenda gute iyo processus kugira ngo bikunde binabe parfait byogenda gute umuntu atagusavye ikigongo sha umuhanuzi Hosea nta hantu umugore wigeze amusaba ikigongo umva Imana yaramubwira ngo genda umuzane akagenda ashakira bamwe ujya yaramukoye agenda hashize ngo nunga yaravuye ngo ageze ku burya mugabo wundi akagenda ashakisha yamushikira akamufata akamugara mu rugo bakavyarana umwana Imana akamubwira ngo mwituku yapfa kumushikana hasi ivi akabarakiye hage mara nicara nkibaza bega irebwa Imana yari ifise igitumira kirabikorera yashaka kwigisha kwereka umuhanuzi horasifitaniye n'ubwoko bw'Imana ubwoko bwa Israel ingene buguma bw'iprostitution ku zindi mana alors mbega uwo muntu aragukorera ikintu hari umuntu agukorera ikintu umva ukagwa muri umva ukabanza ukagira gutya bwira bibaza ko utarose ndaravye neza bikagusaba umwanya kugira uzotahura ico kintu yagukoreye mu buryo busagutse imbere yo kushika ko kikubabaza ko telma cabaye ikigatanya ugatebuka gita ukaja muri procedure nta kibazo kirimo cyo kubabara ntaco
ni emotion mu zindi kurira ni emotion mu zindi mugabo ico kintu ntukigaburire ngo Samuel wa mbere igice ca 30 ngo Dawidi araza ashitse n'abasoda be ngo basanga babivye ngo umugore abagore n'abana babatwaye ngo bararira baraburuga wumva ko gahinda murashitse musanze vyagiye nta kibazo kiri mu cyo kubabara ariko aho yarutiye abandi ngo wewe yikomereza mu mwami wewe yisubizamo intege nta musubijemo intege yarazirondeyemo arazisubizamo niswa hihera abantu babagaruje tandiswe hari abandi ariko baraboroga Bibiliya ikatubwira ngo bariko baniyumvira kumutera amabuye bamwica uravyumva bimeze gute hari umuntu agukorera ikintu ukumva hari ikintu kikuba ko ukumva no guhema umwuka birimo agahinda guhema umwuka ni kiguzi kuko umutima uraremereye kandi umuntu yakigukoreye hari n'ukigukorera kibira ngo we ntaco wamenye akaguma yigenza nkaho umengo la vie est belle kwere en son âme conscience zija nazazi urahera kumubwira ati bwa bundi cya kintu wakora ndakizi kandi ko kirambabaza ibi bisaba ubwenge kumenya umuntu mu bana hari ushobora kubwira ngo iki kintu nakimenye iki kintu cyangwa akamenya ko akimenye waje kumubwira ngo iki kintu wakoze cambabaje ukabuza uti mu bube gito bwiwe ahubwo araza kuvuga ikintu noneho kica kinshikanayo azamushikanayo arashikanayo uravyumva aho uri umunyabwenge tu protège umutima wawe kuja kumuvugisha mbega hari ico biza kuzana mbega araza no kugira komoha uzi kubwira umuntu ikintu uzi neza ko yakoze kandi kibabaza wa muntu akagushinyaguriza hari umugabo yigeze kubwira ngo usanga udakeneye umugabo akuvanga ngo uravyara umuhungu ngo akubera umugabo ngaho rero ngaho rero nahaguruka ngiye kurondera amahoro mugabo cyumva yumenaguritse uravyo gerageza uvyuka uva oya uhava gute umva no seulement ahubwo anahindukije mbugita mu gikomere nukumenya hamwe na Mwuka Wera ikinda cigenze mu gute niwaheza kurira niwaheza kwabara strategie ni hari ushaka kubibwira yaraba agahinda biguteye umutima ukamenagurika akavuga ati sin mana for as long as nzoba mbaho uzume kutazosubira kubona uriya mu papa muri ryahita uriya mu mama muri ryahita sinzosubire kubona umugore wanje ari muri ryahita sinzosubire kubona umugabo wanje ari muri ryahita hari uwundi ushaka kubibwira akavuga ati harabavye agasaba ikigongo avuga ati harabavye umuntu ukuntu ndamubonye ejo birashobora kugenda ukuntu izo zose ni strategie Mwuka Wera guha uravyumva hari n'undi pardon ushaka kubibwira bikaba kumena avuga so Mwuka Wera mbega nkuriki mbega umuntu ndabimusigurira iki aba mama Imana yaraduhezagiye turakunda kwiexprima turakunda kuvuga byinshi cyatwe utakuja kuvuga hari gihe tuja kuvuga tukavuga bidakenewe tukarenza tugasanga aho vyatanguye twacumuriwe biheza yitwa dusabye ikigongo kuko wavuze uranenza wavuze ibidakenewe Imana iduha ubwenge gusaba ikigongo guha ikigongo umuntu atagiye gusabye birakunda 100% kandi mutavuganye mbega biroroshe jamais na buhoro ni kwa gupfa
iyo tuvuga ngo nabambanwe na Kristo Kristo ntawamusabye ikigongo yatubabariye hari nabo yakizaga ngo ibyaha byawe birakubabariye batavuze ngo mbabarira kuko aza ati iki cavuye mu caha ndakikubabariye wa mugore baramuzanye yasambanye bamutaye imbere ya Yesu ariko ararira gusa mbega ariko ararira kubera yihanye canke ariko ararira kubera ubwoba kubera yafashwe bira nitubwira ngo yarasaba ikigongo wumva ngo bakuzanye umva ni mwenzi no gutera amabuye urapfa ashaka yakarizwa n'ubwoba canke yakarizwa na homor canke yakarizwa n'ishavu mbega wundi bamfatana nabo ko batamuzanye so nituzi byakubera muriza ako Yesu ambwira ngo genda ntusubire kubabare ntusubire gusambana ambwira ikigongo nta kigongo yasabye nk'abakiristo ikirenge mu ca Kristo ntivyoroshe ibi ndiko ndakubwira sinde hari gihe twicara twibaza ngo ngo umugabo pastor ngo pastor yageze aho nyene kandi no muca dusozera kino kiganiro cacu nashaka tuvuge ngo umuntu wamubabariye kandi wamubabariye no mu vyatazi wamubari no vyatazi nagisha vuba rufise warimeze gimwe wamubabara wose wawumeze kwa kuntu kose base navuze ngo kumira kuyo tuvuze ngo kumira kumira umengo wabitsa ahantu muri wewe oye nturakaburi uravyumva oya wabisheshe wabisohoye gahinda we nitandukanyije nawe I don't want you sindagushaka shavu we nitandukanyije nawe sindagushaka gavyose byose tubaze mu kawera ndavyigenze mu gute ndavyigenze mu gute aho rero niho nashaka gucanshika ca tubandanga dukora ibyo twategerezwa byose kandi tukabikora neza mu rugo inshingano zawe wa muntu yagushavu wa muntu wa wundi nyene wa wundi umwe atanagusaba na pardon wanashima umwe naho bari kumuvugisha kuca abibyo none byose cyane igihe bamuvugishije yavyononye byose urumva reka umva ivyo byose niho tugaruka ngo mbega mukabera akubwira iki mbega muri bwa busabane bwawe n'Imana ndikikubwira iki hari igihe Imana ishobora kukubwira mubabarire mubabarire ariko banza uveyo gatoya ja ku ruhande ndagusane ndakuvure uracumvisha kene yagusatuye umutwe kandi nta romoro nimwe afise ko yagusatuye umutwe alors église yakubona uvuyeyo igucira urubanza niko turi twarahezage turabana beza uravyumva tugucira urubanza bwa hari gihe egegwayo gatoya kuko nutegegwayo ejara kwica egegwayo gato Imana igukoreko wewe ubwawe igukoreko Imana igira ico yikoreye kubera urumva ijwi rya mukabera tellement des fois haragera taba rivuga ivyo dushaka kumva twihutira kubaza Yvette kubaza Pasteur Berize kubaza Pasteur Isaac sinzi ngene bitwa na Pasteur Abraham sinzi hakubaza mukawera mbega mukawera ibi ndabigenza gute ibi bigende gute mukawera shaubwe ati okay na gumaho mubabarire urabandanya za nshingano zawe muri uko gukira ukabandanya ejo akakumena umutwe yakumena umutwe bakagenda bakamubika muri prison bamubika muri prison niwumva ko wowe vyamunaniye ko akugirira impuhwe niwumva ko vyamunaniye urumva ico kintu vyaramunaniye ko akugirira impuhwe vyaramunaniye yuko ahinduka mugaragiye ahantu azohinduka ku nguvu by fire by force abyumva aragiye ahandi hantu kandi mwuka wera yavyemeye ko genda bakamubika kandi nawe nk'umugore mwiza ukagemura ukagemura pe ariko aho hantu Imana ikahamusanga mbega mwuka wera akakubwira iki muri situation yawe akakubwira iki ijambo ry'Imana rikubwira iki muri situation yawe mwakoze cyane
murakoze cyane icyo nshoboye kutahura nuko ukubabarira ni igikorwa kitoroshe yaba muri bito canke binini ariko ni igikorwa ushobozwa n'Imana. Amen. Igikorwa Imana yikorera mu muntu yaba mu mugabo canke umugore bivanye na situation uri kuracamwo nini canke ntoyi kuko no muri ako gato hari abantu bigora ugasanga biranze rero binini navyo n'Imana irabishobora kubibabarira kandi ikindi ntahura nuko no gusaba imbabazi ni igikorwa Imana yikorera kandi ahantu rero hari imbabazi bica byuzura wa muntu ashoboye gukurikiza byandi vya 490 byose bica bishoboka. Turangiza numva no batekerera abefeso 4:32 nako ndari medita ko migino gitondo havuga ngo tube be kind to one another, tender hearted, tube abana beza l'un envers l'autre, tugiranira nibavyo ukunda hagati yacu tubabarirane nkuko Kristo yatubabarira. Mbega hari icaha Kristo atubabarira? Ntakimwe. Gukiretse ico kubabaza mwuka wera. Uravyumva? Cyo kubeshera mwuka wera. Okay. Tandone ko hagati ya Claude na Beriza atamuka wera arimo. Nuwango nta aba Claude si mwuka wera, aba James ni mwuka wera. Nta caha yo nkora ntomubabarira, nta caha no mukorera tombabarira. Uravyumva? Mugabo hamwe n'ukungene mubanye mbega ibi ndavyigenzemo gute? Hari igihe bikenera yuko ego nta nkoni yagushizeko mugabo umuntu agahungabana mu mutwe no mu mutima. So hako wirigura hungabana ukaja kwibarabara tukabuzibona wazambaye ku mutwe, fata kanya uruhuke usenge usubire ugira ivyumviro bipanze hamusubira ugaruke Mana ashoboza musubire mu bandanye kuko naho yoba yagize ico caha wowe mu mutwe wamaze guhungabana nanone ntivyoroshe nanone nti muri ko murubaka umutima wawe mu mutwe mvuga mu guhungabana ko mu mutwe ndiko mvuga mu mutwe ivyo abarundi bita ngo ni bisazi wayinze wa mu mutwe siga uvuga ibintu bitajanye peu importe les symptômes z'ibisazi kuko ni nyinshi mugabo hako mwirirwa muragezanyaho fata kanya uvyigeko fata kanya uwemerere mwuka wera sura sane umutima wawe agusane asana amaranga mutima akuvure ashobora kukuvurira muri iyo nzu. C'est pas parce que mwashwanye canke mwababariranye ko wavuze ngo ndakugira ikigongwe ko hari umuntu nigeze kumva nuko tuko turarangiza bimwe mu ma counseling umugabo yaramukubita yamufata ku nguvu umugabo arahinduka ariko kube ahinduka wa wundi yamaze guhungabana gose muri we umugore aramubabarira ariko uko umugabo yamwegera yamubona mu cagikoko uvuga ngo umugore nawe yababariye arakeneye gukira. Imana itubwire imbabazi cyane kandi dushoboze kubabarira bivuye mu mutima no kuduha ubwo bwenge bwo kwiga ingene twababarira abantu tutarinze kubagirira nabi. Twabaje kubagira tutabagiriye nabi bwo kugeza kuri urwo rugero rwose twamaze kubagira nabi twababari hariho umuntu akugirira nabi akagushika nayo vraiment hama akacaza kugusaba pardon ari wavuze ngo je ndagutatura hama nkagusaba pardon aho bugeze habi vraiment aho n'amategeko crime premedité quand même ntihanwa cyo kimwe niya tugiye no mu by'amategeko so ikibazo cyo la question du pardon n'abandi bayibajije Yesu kuko cari ikintu kiraremera bisugusaba yuko urapfa kugira urekure ico kintu
Imana idufashe. Imana idufashe. Murakoze cyane. Murakoze Turabashimiye kuri kuntumira. ibi bintu byiza byinshi mweje kutubwira. Amen, amen. Yesu Menga iyo tubyumva biba byoroshe kumenya ngo tubyashimira muri wewe, ariko igihe cyose biyije umuntu akabivuga mu yindi style bica biba bishasha. Ego bica biba bishasha, kubabarira biraremereye ariko birashoboka hamwe na Kristo, birashoboka kubizera umwami Yesu, birashoboka iyo tumusabye ngo nabyo dushoboze kubabarira. Mwakoze cyane mwese mwakuma kurikira kino kiganiro, twizere ko cabafashije, twizere ko abatari bwiyumvira ibi bintu ndaje kuvuga canka bo vyari bigoye, nta handi bironkeka ni muri Kristo, nta handi bironkeka. Niba twari twaravyirengagije no kuja ku mavi tugasaba Imana ngo dushoboze kubabarira, dushoboze gusaba imbabazi mu gihe bajya abantu twubakanye baba bazikeneye, baba babikeneye ko tubasaba pardon, kandi baba bakeneye ko tuza kubabarira. Imana rero irabishoboye kandi nitwabishobora byose bizosha biba parfait. Imana ibahezagire, ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Umwami Yesu abagirire neza.